Bite ba nyakubahwa muraho murameze neza? Je ndashima Imana uko biri kose. Hama nitwa Angelique mva mu ntara ya Cibitoke ca Rugombo. Jewe ndagwaye, ndafise ubugwayi bwo mu mukondo ndabumaranye iminsi, rero nari nagumye ninata ngo ukwezi guhere bampembe ndebe ko noronka amahera nja kwivuza kubera ata mahera nari mfise. Rero ubu ukwezi kwaheze mabuja abona ndiko ndaremba yambwiye ntampemba ngo kandi sisubire gukora. Hanyuma rero yambwiye aca ndamuha n'iterefone iwanje yarayinyatse angurira yiwiwe, yambwiye aca ndamuha n'iterefone yiwe, yambwiye asange nayishize aho. Rero inge ndabereke ukuntu meze mumusabire ampembe umushahara wanje, narawukoreye antaburize n'itike meze nabi. Naragiye kwa muganga, narahamagaye kuri ofisi naciyeko, yaranse kunjana kwa muganga aha hantu nari nahagwaye kuva mu kwezi kw'indwi, yanjanye muri uku kw'icumi na rimwe mu ntango. Ari uko kuri ofisi barinze kumuhamagara aca araza kuntuka kubera iki namutangiye inomero yiwe. Hanyuma rero n'ejo musaza we yabona ngenda nunamye aca arambwira ngo ndakujane kwa muganga, aranjana. Ntibashaka kumpima barebe ko noba mfise ikibazo mu nda. Umudogiteri yambwiye sisubira kurya umuceri ibintu bigumye noca mpasuka mu nda. Nanje urabona ngaha nta zindi funguro zihari, mpora mbabara, nduze ndababara, nunamye ndababara, ndera n'abana babiri b'amahasa. Uko niko meze, uko niko merewe. Ubu ndiko ndajugumira bariko barampamagara nje gukora akazi ntavyo nshoboye. Ni nawe yanyirukanye mu kazi bwa mbere. Yabona kubera ngwaye ashaka nampembe, mumusabire kwanza ndabasabe mumusabire amahera nakoreye kubera yari kumpemba ejo, kubera nta mahera afise yo kwivuza cama nje kwivuza kuko merewe nabi cane. Muzoba mukoze muze mumusabire amahera yo nakoreye imbere ya vyose, kuko yambwiye ngo ntampemba. Aho yambwiye ntampemba no kubera abona ngwaye ngira nariko ndoza umwana yiyononyeko. Urazi abana bino baguma biyiriza, aca avuga ngo ndamubabaje. N'abana babiri b'amahasa b'imyaka 3 n'igice, nasanze bafise umwaka n'igice. Sinari bwamare kontara nsigajemwo amezi 5. Murumva aca ambwira ngo namubabarije umwana ngo nta n'umushahara azompemba. Uwo mwana namutoye ariko ararira nabi iwabo babona ko ariko ararira. Sawa sawa muzoba mukoze muhezagirwe. Nge ndabahe n'inomero ziwe. Ubu mu nda numva hariko hakurubeya, natobetse n'igitambara, haguma havayo ibintu vy'amazi n'amaraso bivanganye. Ikigo casavye citwa TMA, gikorera muri ville impande y'Inatemwa Rwanda Day kuri face à face. N'amahoro hama mubinkurikirane n'ukuri muzoba mukoze. Nongeye kumwaka terefone yari yayitwaye, ati mbwira abana uko merewe. Hama rero ambwiye ngo agomba ngo ampigire iyindi nzonjanamwo. Naremvye basha, umukondo watabagaye. Ubuzima bw'umuntu ngo buri mu mukondo, naho nyene harimwo mu bigize umuntu. Numva ndemvye n'ukuri hatari, numva meze nabi bihagije. Umunsi w'ejo natabarije umurundikazi nawe nyene yarongetswe muri Arabia n'iki kigo bita TMA cyo ngaha kuri face à face impande yo Rwanda Day muri centre ville. Nawe nyene yarafise ingorane, mwaravyumvise mu kiganiro nacishije ngaha. Je nagomba nisabire kino kigo yuko kitokora nk'uko
ibindi bigo nkunze kuvuga bikora. Sinahora ndacumba cane, rero ico nobasaba ni uko nk'umuntu nk'uyu agwaye nk'uku kandi aribo bamurungitse muri Arabiya, bamuhagararira bakamufasha agataha, kuko aragwaye biragaragara. Kandi urumva ko uyu mwanya turiko turavugana, uyu Murundikazi avuze yuko uyu mukoresha wiwe yari yamwatse telefone, ngo yamubwiye ko agomba kumuronderera iyindi nzu aza gukoramwo, kandi aragwaye. Urumva agomba kumwikura kugira ntamugweko aze kugwa ahandi. Murumva ubukozi bw'ikibi bw'abantu. Nyaboneka, ndashaka ko umuntu mumufasha. TMA mwumvise ikiganiro, ngomba ndakibahereze na inbox, kandi ndagitanga n'ahandi hantu hose hashoboka. Uyu muntu ntava agira ibibazo, ntava yitaba Imana kandi mubona ko agwaye. Umuntu yatobotse mu mukondo, murabibona namwe. Iyi ngwara si ingwara yoroshe, si ivyo guhisha, wakeneye ubutabazi. Ni mumutabare. Kandi je nzohemuka mbonye ko atashe mu by'ukuri. Namurondeye rero, namurondeye ndamuhamagara, tugirana ikiganiro nyuma yo kurungika amajwi. Nagomba ndabasangize ikiganiro twagiranye, hanyuma inyuma y'ikiganiro twagiranye ndabasangiza video yafashe wenyine yerekana uburwayi afise, bitandukanye n'aya mafoto mwabonye. Amajwi yawe nayumvise uvuga yuko ufise ikibazo mu mukondo kandi biragaragara. Nagomba ndakubaze, bino bintu vyatanguye ryari? kuva mu kwezi kw'indwi niho byatanguye kunzara. Kuva mu kwezi kw'indwi? None bitangiye mu kwezi kw'indwi, wewe waciye ukora iki kugira ngo witabarize bagufashe? Erega urabona ko birateye ubwoba. Ukwezi kw'indwi k'uwu mwaka nyene? uyu mwaka nyene Mm. namwereka mabuja agaca ambwira ngo nta na kimwe, ngo nibisanzwe, nkabandanya nkora, nkamwereka ukundi kwezi kuje ngo nta na kimwe. Rero uko kw'icumi niho byagiye kugara kumwisha, ndaremba rwose, haguma haratumwa amazi n'amaraso. Nca ndabwira abo kuri ofisi, umukobwa aratwigishije kuri ofisi. Ni ofisi yihe wasafirishijwe n'ikigo ikihe? Yitwa TMA, ikorera muri ville impande Mm. yo kwa Ndadaye. Mm. Aca aramutelefona rero, namba yaramutelefanye aramubwira, yaciye aza kuntuka ngo namutangiye nomero ngo n'ejo n'ejo bundi sinzosubire. Mhm. Aca arabwira musaza we aramujyana kwa muganga. Umudogiteri ambajije ukuntu meze, mbona musaza bamweretse mw'itelefone, mbika mbaza yagiye hamfashe. Aca ndungikana barya biforoma ngo bagende kundabira bansigireko umuti. Mhm. Hanyuma aca ndikira ibinini, nyabinini mbere bagumye baza kubitora ngo umutwe urabarembeje babinwa, sinari nzi ko ari n'ivy'umutwe. None bo bakwandikiye umuti urawuha abandi bantu kubera iki babibaha? Nibo nyene baguma babisaba, vyari binini 200. Wariko ubibima, Hanyuma wariko ubibima ukavuga ati umuti wanje si uwamwe si uw'iwanyu. narabinyweye, naranyweye ipariti imwe, iyindi ndayinywamwo 2 baca barabijana. Rero baguma barambwira abagenzi, taha hewe aho hantu harateye ubwoba. Ndavuga je nta mahera uno musi mfise yo kwivuza, reka nihangane mare kuno kwezi, n'ubundi ndebe ko noronka ikintu ngenda kwivuzako. Ca ndabandanya ndakora, nari guhembwa burya ejo ku 30. Mm. Ejo musaza we abonye igenda nunamye, uwundi musaza we afise umukozi w'umurundi ngaho, aca ambwira ngo ndakujane kwa muganga. Aca njana kwa muganga, umudogiteri arambaza none aho hantu wafashwe ryari? Ati nafashwe igihe kiniki. Arazunguza umutwe arambaza none wewe wavuye mu Burundi ukomeye, ata ngwara n'imwe urwaye, ata gisukari, ata n'igitego? Ntaco yambwiye, yaciye ambwira ngo ntihagire ikintu na kimwe citwa umuceri usubira kurya, ntihagire n'ikintu kigumye wongera kurya, uca upasuka indya. Mm.
aca bandikira umuti bandikira umuti aca ntuma gutora umuti nza ndahogesha uwo musaza waca ngo ubundi nza ndisiga kuko rero nubwo kogesha ndawusize kuca umenga ndahiye n'ibisogi byo mu nda rero nariko ndakora akazi kubera ndera abana babiri b'amahasa n'akazi kose nje ndagakora b'imyaka 3 n'igice nari ngiye koza umwana umwe yiyononye ko mabuja yumva ariko ararira aciye azambwira ngo nzisubire gukora ikintu na kimwe ngo kandi ntampemba ngo na telefone wayisange ngaho rero ubu ndaha rero murabe ico mwafuza muzoba mukoze ndebe ko yomuha umushahara wanje mumusabira ayo mahera nanje kugira nje nja kwivuzamwo ce muri kugarafe ndebe kuntu noba ngwaye hama ntahe ntaburize n'itike ngende kwivuza n'ukuri ndafise ubwoba kuko merewe nabi cane mu nda ndababara rwose noneho badakwiye kubereka yakubwiye ngo uhagarike kubera ngira yabonye nabe nguma ndemba abona ngenda nunamye kandi abona n'ukwezi naguhejeje wibaza ko hakurikira iki none ese wari wamaze igihe kingana iki ubundi hamaze umwaka n'amezi kukagira umwaka n'amezi indwi aca yambwiye ngo arafise basaza we n'abapolisi ngo mvugize cane ngo yobahamagara bakamboha minoti kubera abafise basaza we ngaha babiri b'abapolisi nawe waciye ubwoba naciye nguma ngira ubwoba sawa sawa kabisa mwe muzicwa n'ubwoba pole sana muzicwa n'ubwoba kuko n'ubundi ariko arumviriza umenye yuko iyo aguhamagaye ngo uze kumukorera ukava mu Burundi ndavuga abo barabu ugezeho ukamwereka ubwoba aguma gusuzugura nk'uwo nta kintu cari gutuma ahamagara abasaza be ngo bakubohe kuko nta kosa bakoze na rimwe wagize ubwoba bw'ubusa ntibashobora kukuboha bokuboha bakujana hehe canke bakuboshe na minoti kugira ngo woca bayikubosha minoti igenje namubwiye none ko nguma ndemba ninapfa uzondungika mu Burundi ndikizika aca mbwira ngo none ngo gupfa ngo reka gupfa nta na kimwe ngo lazima wewe uzopfa nanje we nzopfa ngo kandi ngo urafise igama ngo twoguhamba ino nkuko bahamba abandi avyumva yuko nyene baba babona ko ntibaguhamba kubera ko upfuye ahure ku mutwe wiwe ikintu ngomba gukora urafise telefone nimero za telefone ziwe zimpe nazikurungikiye ariko arantumako abana ngo nje gukora nanje numva nukuri ntavyashoboye jewe ndihagarara ko ndinze mvuga ati ndahagaritse mba numva kandi nambere niwe yanyanyirukanye no ku kazi nuko yabona ndiko ndagenda nabi menga ndunamye aha rero muri makeya ikintu kihari wewe burya hagomba kuguhemba umushahara hanyuma kurundi agomba kutaguhemba umushahara kugira ngo urite kende gutaha icyo umuntu asaba gusa ni uko yotaha guhembye mugabo nkaho nimba atangiye gukora ivyo bintu mfatiye ku mwaka n'amezi indwi umaze wari usigaje amezi makeya urumva ko wari usigaje amezi 5 sivyo ko agomba guhembe hanyuma atahe agomba akugura itike y'indege ndakeka mugabo ntavyo nomenya kuko urumva bari gupfa kigukoresha ariko wowe ni kumwereka nimba urwaye ko urwaye nyene ukabanza ugafata imiti uwo muti nawo baguhaye ugerageze uwushireko kuko utawushizeko ntivyoroshe ntushobora kworoherwa kandi kuko ndiko ndivura hejuru ntacyo bimarira amazi aguma avayo mu mukondo iki kuko n'umuti bampaye sinzi ko usa n'uwo bari bampaye ku rindi vuriro nta bwikudo
nta mapampa baguhaye ushirako ibitambara oya byo oya gufuka. bari oya ntabyo bampaye. Umunsi umwe niho bari banshiriye nk'ipansuma numva umenga ngomba meneke nyene nca ndayikurako. Wari wubatse? Yego Mm. Aho mu mukondo vyarizanye uko nyene? uko nyene kandi baraje ngomba nkupe baca banyaga telefone. Zamurarinda wa mwana we uvuge ati ndiko ndabibwira umuntu w'iwacu. Zamurarinda mwe mugira ubwoba kubishika naho mutavuga ko munagwaye. Ubwo bwoba n'ubwiki no kuri sawa nta kundi reka ntibayikwake. Uranyumva? Ndumva ubwoba bwarabishe kabisa barabariye umutima. Niko bimeze urumva ariko aranyaka ngoma ndayimuhe telefone. None wowe iyo naguhiye iwawe none Wanje wewe ni kuvuga ngo iyo ufise reka ni kumubwira akaguhiye iwawe basi ntaza kwaka telefone reka ndayimubwire mu by'ukuri urazi ukuntu bibabaje birababaje ntahura ntaganyumva na gatoya. kandi yari ikomeye Yari ikomeye aca avuga ngo irashaje reka ndakugurire iyi ngiyi. None ubu ambwiye ngo ndamuhe telefone yiwe. ati mpa gwanje aza mwihagarara kumubwira ati mpa yindi yanje ndaguhiye iyawe none wowe ntiyakora iwawe Yarakora none mubwire ati mpa yindi yanje ndaguhiye iwawe mubarire ubu yoba yarayitaye ubu yoba yarayitaye. ayitere iki none gadada kandi yari ikomeye Yanditse amaboko imbere ngo ndamuhereze burya ariko aratwumviriza ngo ndamuhereze ibisigaye murabikurikirana n'ikizi ndabibabwiye ariko munyakire n'uwo mushahara wanje muzaba mukora. umviriza uwo muha telefone tukavugana muhe telefone tuvugane muhe telefone tuvugane hello hello assalamu alaikum arakasi biragoye Imana ikwiye kurengera abashiki bacu bagorewe muri Arabia Saudite reka ngerageze muravye ukuntu ameze uyu muntu namwe ubwanyu mwogira ikigongwe kibaza mwabonye amashusho reka tugerageze turabe turakuba mufasha murakoze inshuti zanje reka ndabasangize iyi video yerekana ukuntu ameze ni video ibona neza mugabo ibabaje kandi iteye agahinda bite muraho murameze neza mama njyewe nashaka umuntu abarize ndagwaye narabyimbye mu nda nagwaye igisebe kiguma kivamwo amaraso n'amazi kiravamwo amazi kirabyimba kikongera kikabyimbuka rero cahora ari kinini ubu cyabyimbutse hejuru raba n'inyama munsi numva mu nda hariko haramera nabi nagiye kubyimbira mu nda ndabaha ifoto y'ingene nahora ameze byasa yuko barasaba kunjana kwa muganga banka no kundungika ca bambwira ngo nabo nyene bahora babigwara aha rero cyahora kibyimbye no hejuru ubu cagiye hasi cakija kubyimbira mu nda aha ibinye n'amazi bivayo kandi aranuka amazi ava mu nda jewe nitwa Angelique mba mu ntara ya Cibitoke ca Rugombo
naciye muri sosiyete yitwa TMA. Sawa sawa umuntu abarize ngende kwivuzamwo bamukozi. Kikivyimbiye hejuru nahora numva ko umenga n'agahengwe. Ubu ndababara ndiko ndatambuka nunamye kandi nguma nkora ngo nabo nyene bama babigwaye. Igisebe rero cagiye gutabagarira musi y'umukondo. Aha hose numva ari ibisebe. Aha hose numva mbabara. Cahora kivyimbiye hejuru. Nuko murakoze banyakubahwa. Yego. Numva nahwereye munda. Ndabereka ifoto y'ingene nahora meze. Ubu rero cagiye musi numva vyanse ko nihangana. Nari ninanase kuva mu kwindwi vyarase. Shaka nje kwivuriza mu Burundi kuko vyarase ngaha. Sawa murakoze. Murakoze nshuti zanje bakunzi munkurikira, ntaco mutabonye, mwabonye ko uyu mushiki wacu mwene wanyu umwana wanyu akeneye kuvurwa kandi akeneye gutaha kugira yitabweho mu Burundi, kuko murabona muri Arabiya hoho umukoresha wiwe ntaco anezwe, kandi birumvikana niko bameze Abarabu, banka gutakaza amafaranga menshi ku bantu bagwaye. Mumufashe rero, kubera ko nimutamufasha ico azoba ntimuze muvuge ntimwabimenye. Ni ukuvuga ngo bigishika ngaha kuri uru rubuga nta muntu n'umwe vyega bidashikira. Dusaba ko mwomufasha. Jewe ubwanje navuganye n'umukoresha wiwe, mugo barya abantu baragoye, niyo mpamvu usaba ko mwebwe mwamurungitse muri Arabiya canke mwe mufata ingingo mumutabara hakiri kare. Murabibona bino bintu bateye ubwoba. Murakoze. Ariko je nzohemuka atashe mu vy'ukuri.